mutwihanganira cyane kandi tubasabe n'imbabazi ku mwanya warenze kuko habaye ikibazo c'umuyaga nkuba. Ndabamutse bakozi ba BTV inonga ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka muhundire duhere kwiza ingingo nkuru ziyagize abanyagihugu baba muri quartier Kibenga ni muri zone Kinindo commune Muha baratewe n'uruzi Kanyosha aho gononye ibitari bike. Umushikiranganji w'amagara y'abantu ahamagarira abanyagihugu kwijukira isuku kuko ikiza korera cyasubiye kwibonekeza hano iwacu mu gihugu c'u Burundi. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikaze abanyagihugu baba muri quartier Kibenga ni muri zone Kinindo commune Muha baratewe n'uruzi Kanyosha aho gononye ibitari bike bagasaba ko uruzi gohindukizwa neza mu nzira yago. Ni nkuru ya Peniela Kazemwami. Abanyagihugu bo muri quartier Kibenga ntiborohewe na gato biturutse ku ruzi Kanyosha rwataye inzira rukinjira mu mazi ahegereye rukonona n'ibitari bike bicura ko bazahandurira n'ikiza ca korera kuko uruzi iyo ruje ruhitana byose byaba vyiza canke byaba bibi byaba imyanda y'amatoilette ari muri ayo mazu amashantier. Urabona ko umanutse hariya hepfo hariho amazu akiri mu mashantier bakiriko barubaka, hanyuma n'utuzu twasugumwe tutari bwa here kubaka neza ugasanga rero ruciye ruhitana iyo myanda yose. Uburyamo twarabubuze aho hasambukiye abana ntitugira aho baca, nta kintu na kimwe cyasigaye mu mazu, inzu zindi zarasambutse. Abo banyagihugu bagasaba leta ko yobaronsa aho baba kuko hari n'abataye izabo baromoka ikanatumbereza n'uko ruzi Kanyosha. Ikintu cyasigaye turagaragara ubu tubona mugabo kubera abo twasigaye turi bazima icyo duha aho tuba niyo nyamukuru. Hariho abafise amaboko tukaronka ingene duca ingero dufise aho tuba. Ikintu twasaba leta nuko n'ubu yoguma idufashe mu mugongo nkuko yabikoze. Nk'ubu ngaha inyuma hariho imashini imaze ngira gushika kwa gatanu izo bimaze nk'iyinga iriko iraraba ngena urwo ruzi iruha intumbero. Ivyo byasubiye kwibonekeza muri no minsi iheze imvura isubiye kugwa ari nyinshi cyane hano mu gisagara ca Bujumbura. Ikiza ca korera casubiye kwiyadukiza hano mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikaba byavuzwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya sida muganga Sylvine Imana gahimiriza abanyagihugu kwijukira kwirinda iyo ngwara mu gukoresha isuku neza. Tumwumvirize. Kwigenekerezo rya 30 Kigarama umwaka wa 2022 ivuriro ryo mu Kinama ryitwa Michel mu karere k'ubuvuzi k'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura ryarakiriye abantu 9 bafise ibimenyetso vy'ikiza ca korera kuko baje bacibwamwo kandi badahwa. Bukeye igenekerezo rya 31 Kigarama umwaka wa 2022 hariyongeye ko abagwayi babiri bavuye muri quartier Cibitoki na quartier Mutakura za zone Cibitoke. Twomenyesha kandi ko hari ubundi murwayi yabonetse kwibarabara rya 200 inomero 28 muri zone ya Buyenzi akaba yanduye avuye gusuhuza umwe mu bagwayi bo mu Kinama. Icegeranyo dufise c'abagwariye mu kigo kivura korera mu bitaro Prince Jean Charles bakaba ari abantu 5, indwi nabo bakaba bakize batashe mu mihani wabo. Turatangaje rero ko ikiza ca korera cateye mu burere bw'ubuvuzi bw'uburaruko no hagati mu gisagara ca Bujumbura. Tuboneyeho akanya uko gusaba dushimitse abajejwe intwaro, abenegihugu muri rusangi n'abantu bose baba muri utwo turere twavuze ko twovira hasi rimwe tukagwanya ico kiza.
abantu bose babishoboye barerekuriwe kuzana igitoro ndetse no kukidandaza, ivyo bikazotuma igitoro kitazosubira kubura, bivugwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Raymond Prosper niyo nkuru. Igitoro ntigizosubira kubura kuko kuvubu umuntu wese abishoboye ararekuriwe kuzana igitoro akongera akakidandaza, bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Nitureme twari twarose gusa abantu bashaka kudutobera, baradutobeye turabaha amahera y'agaciro ntibazana, bacagenda barisinzirira. Ubu rero vyatumye igihugu tuca tuva tuti tuvyifatire mu ntoki, hanyuma burya abo nyene batoba barabanje kudutobera nyene baranga. N'ubu rero hajya tuguma dusiganwa turekana ku kajisho kuko bari baramaze kugira umutima ntazi ingene no wita. Ubu rero abantu bazoza baragaba tugira duhamagare abashaka gucuruza igitoro bose babizemo, kuko igitoro ubu turagifise, hakenewe abaja kukizana kubera tutari bwubake ububiko bunini ngaha mu Burundi bw'igitoro. Twarakiguze tugishira aho twakose hajya muri Tanzania, novuga wewe uraza ugatanga amahera ugacuza kukizana. Kubijanye n'abavunjayi bidoga ko basabwa ingwati n'imitahe minini kugira ngo bemererwe gukora, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abishura ati: bavunjayi none umuntu acuruza amahera mva makungu aba ari umworo? Mushaka ko bikorwa ni umworo kugira urangure? Nk'ubu none agiye abona umuntu azanye umuriyoni w'amadolari yo yavunja gute? Tutegereza kubona yuko koko atari umuntu w'umwigano. Ntushobora gucuruza amahera mva makungu utari umuntu ushobora kwereka ko ufise icizere kweje utazohomba. Waduhenze ugacomba ejo twokwemerera? Ntidushaka biga rero, dushaka abantu koko baje gukora uwo mwuga. Ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yabivuze ariko yishura abamenyesha makuru n'abene gihugu mu kiganiro yaremesheje mu ntara ya Kirundo kuri paruwase Kinyinya kuri no 30 Kigarama umwaka wa 2022. Abarezi bakwiye guhimiriza abaregwa babo gukora isuku kugira birinde ikiza ca kolera cyasubiye kwibonekeza hano iwacu mu gihugu c'u Burundi. Arlette Mugisha. Naho igice ca kabiri c'umwaka w'ishuri gitangoye hasubiye kwibonekeza ikiza ca kolera, abayobozi batandukanye bo mu mashuri hano mu gisagara ca Bujumbura ngo bariteguye guhangana n'ico kiza mu kugwiza isuku ku mashuri yabo. Twebwe ngaha ku ishuri dusanze dufise murazi igihe hatera covid, turafise amazi ariya, tumvikana ko ahubwo ico dukora tukwiye kugwiza amasabuni kugira bagume bagira irya lavage deme badusaba. Ico dushimira mu bwa mbere isuku, gushira imbere isuku na cyane kugira ngo kandi dukurikirana abanyeshuri bacu tubone ko iryo suku ariko rikurikiza. Abo bayobozi bagasaba abarezi kuza barahimiriza abaregwa babo kugira isuku no mu mihani wabo. Cyane cyane dusabe abigisha basubire babwire abana ko isuku atari yo kw'ishure gusa, ko no muhira babandanya bagira isuku, cyane cyane mu gukaraba amazi meza n'isabuni. Ico kiza kikaba kimaze kwibonekeza mu duce tumwe two mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Edison Arantes do Nascimento azwi nka Pele yarafashije igihugu ca Brazil gutwara ibikombe vy'isi bitatu. Uwo mukinyi w'umupira w'amaguru adasanzwe akaba yashengeye kuwa 29 Kigarama umwaka twaraye turangije. Ivyamuranze tukaba tubibaza Raymond Prosper niyo nkuru. Edison Arantes do Nascimento numwe mu bakinyi b'umupira w'amaguru badasanzwe baciye kuri inosi. Abamubonye akina cyo nkimwe n'abakunzi b'umupira w'amaguru baramuhaye akazina k'ubuhizi bamutazira Pele. Edson Arantes do Nascimento canke Pele yavukiye i Três Coracoes i Rio de Janeiro mu gihugu ca Brazil mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 940 hari kwigenekerezo rya 23 Gitugutu. Mu bwana bwiwe Pele ntiyize, afise imyaka 16 yaciye aja mu mugwi wa Bauru, arahaguma gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 956. Ico gihe Pele yaciye ava muhira akwirikira umumenyereza wiwe Waldemar do Brito yaragiye mu mugwi wa Santos FC. Kuva ico gihe Pele aba umukinyi yabigize umwuga
uwo bita mu gifaransa umuprofessionnel. Igitsindo ciwe ca mbere nk'uwabigize umwuga yagitsinze mu rukino rwa kivandimwe. Kubera ukuntu yakina neza n'ivyo yerekana mu kibuga bitamenyerewe, umugwi nserukiragihugu wa Brazil Seleção waciye umutumako acakina urukino rwa mbere Brazil ihura na Argentine hari muri mukakaro mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1957. Kuva ubwo Pele acaba umukinyi ntasiba mu kibuga mu mugwi nserukiragihugu Seleção wa Brazil. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1958 Pele yarafashije Brazil gutwara igikombe c'isi yose atsinze ibitsindo bitandatu. Acaba umukinyi wa mbere muto atwaye igikombe c'isi yose mu mupira w'amaguru. Pele yarahetse umugwi wiwe nserukiragihugu wa Brazil mu gutwara ibikombe vy'isi yose vo mu myaka y'igihumbi n'amajana 1966 no mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1970. Ivyo bikaba vyatumye aba umukinyi wenyene amaze gutwara ibikombe vy'isi vy'umupira w'amaguru bitatu gushika no munsi. Mu myaka Pele yamaze akina umupira w'amaguru akaba yatsinze ibitsindo 1283. Pele yarabaye ambasaderi w'ishiramwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu UNESCO. Yarabaye kandi umushikiranganje adasanzwe w'inkino mu gihugu ciwe ca Brazil kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1995 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1998. Edson Arantes do Nascimento canke Pele akaba yajyamiye ukuboko kw'abagabo kwigenekezo rya 29 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022 afise imyaka 82 y'amavuko. Nikadashimwe mwese mwariko muradukurikirana, nshimire bagenzi banje badufashije gutorokana ano makuru. Shimire wahagarikiye ariwe Penyera Kaze Mwami, sinokwibagira abari mu buhinga bw'ivyuma ariwe Niki Ciza hamwe na Jules Boris Ingabire. Ndabifuriza kuroranirwa muri mwaka twaye dutanguye, kandi mugire aho muba mwubahwe naho butaha.